Okay. Murakoze. Okay. Yabanaje fisa mahera ndatunga ihonda mugani nta mahera urumva ubuzima buragoye. Sorry kwaka kayaga ni keshi mugani nta kundi. Kazina banyitwa imbere Diodone, karibu kuri Diodone and channel uri mushasha. Ndashima kubera hari video mperuka kushirako ukuri kwanone podcast janye n'Uburundi n'u Rwanda. Kuva ngati yarose abantu bayiravye rumva bashasha barasubscribinze Murakoze. Rero mushasha ntubagire ku like ngi video kandi uzogaruka kubera ngaha dufise ibiganiro byinshi. Hariho kuri kwanone, hariho Ubuzima Diaspora, hariho mbere n'aya ma video. Mugani iyi video ni Ubuzima Diaspora. Ikiganiro rikugira ni nka topic nyene yo kuza ndavuga ko ku bintu bijanye n'ubuzima bw'abantu ba Mumahanga, kugira n'abatari ngaha batahure bamenye yuko kubera ubu twarageze muri terambere twese twovuga y'isi, kubera ndibaza nta numwe adafise isimu n'utayifise arabona ibintu byinshi biri mu mpande zitandukanye y'inosi. Rero umuntu uri wo mahanga uri umurundi dashaka ko wogira ishimo kuba uri umurundi, hanyuma tugakundana tugatera imbere twese hamwe mu bumwe bukwiye. Rero munsi nago manyaga ku bintu bijanye na sama muci gihe cyo muci ngene usanga abantu nyene basohoce bamwe badashoboka kubera ubuzi, urumva ni hatari. Yaraga kantu akantuze ni nk'agahonda bashira ngaha nyene mu gisagara kugira abantu nyene baze barakoresha. Ndagiye ngize ngenda ndakaje ko mbeda ndarya umunyenga. Kutagira ihonda urumva uritiza ihonda y'abandi. Ugihonda ndibaza iragoye mugani biravana n'iyariyo. Akakantu nigagoye tasa kuzunguruka murabe igisagara kunuko. Ego rero cyane ku kintu bikijanye n'ubwigenge ku muntu, kubera burya aho utuye ntaguha ubwigenge, ahubwo ubwigenge ubu ufise. Cyambere na mbere ni kumenya yuko twese twavukanye ubwigenge bw'Imana yaduhaye. Kuba uri kwinosi urafise ubwigenge bwo gukora cyo ushaka, kwimvura ko ushaka, byose urafise ubwigenge. Mugani kubera turabantu turazitira ingo zimwe ugasanga abantu bashoboye kuzinjiramo uko nuko. Mugani keshi na keshi izo zitiro ashobora kuzitaruka, urashobora kuzicamwo bivanye n'ivitekerezo byawe ufise mu bwenge, ugashika yugomba gushika mu buzima. Hari abantu bibaza ngo ino hari ubwigenge bwishi. Ego ubwigenge buriho bwishi mugani burasubiza abantu benshi inyuma. Kubera bafise ubwigenge burenze. Je nibaza no mu Burundi no mu Rwanda mu bihugu byo muri Afrika hariho ubwigenge kandi bushije. Mugani ubwigenge bwo mu Burundi butandukanye nino kubera hari usanga arakaranga kabo. Rero kuba arakaranga kabo bakarabira ku bintu bijanye n'ivyo mu mahanga ngene babayeho, urumva bica bihwana n'akaranga umuco wabo ugasanga ni ngwano, kubera iterambere rihindura wa muco wabo, kubera ni ubone bariko barabona abandi bafise cyane mu mahanga bone bakavuga ngo ati burya ngo tugize ibi nibi tuba tugize iterambere, mugani baba bariko barisha umuco wabo kubera ubwigenge bufise gukora cyo wigombere. Ego nibaza ndabitahura gutandukanye mugani ivyitekerezo byanje nawe ufise vyiwawe vyandike ngaho hasi muri comment, kubera n'ubundi ni kugira twungurane ubwenge kwicana umuntu wari we wese ahereye hose. Abona kakana ngoma ndabatembereze tube turatembeye, kubera burya ubuzima bubangwa nawe nta wundi muntu abubangwa. Sinzi ko kwacamana kavuze neza mugani ikintu cyari cyo cyose mu buzima kikuraba ku gatwe kawe ingene uvyifatamwo ingene usavyifatamwo, urumva ni wewe nta wundi.
ntuzokwiyumvire ngo kuba utari ahantu aho kuba ngo uri hehe ngo nibone ibintu byogenda neza. Oya, ibintu bishobora kugenda neza utabigenzereje neza mu mutwe wawe, mu vyiyumviro vyawe, aho nyene utuye, aho nyene uri. Nkatenga burya hari umurundi ndahora ndaba ngo naso Burundi akunda kugenda Bujumbura akazunguruka, kandi bijya bintu bivyiza ko biratuma abantu bo mu mahanga bo mu Burundi bakamenya menga nihone baba tari hone baba kwe ngano mengo yarahevye kuzarashiraho ama video aso Burundi. Please do not ride on sidewalk. Burya akantu kaza kunjya amahera me utabutunze ibintu mu buzima bigutwara amahera, utabifise bigutwara amahera. Nawe wowe ubifise ukaba ubitunze naho nyene biragushobora kugutwara amahera, bivana n'ikintu carico. Urumva nta gutinya gutunga ikintu mu buzima, nyambara imoto, nyambara igari, kandi kenshi na kenshi ibyo bintu bitunga maze kuronka uburyo bwo kubibesha. Please do not ride on sidewalk. Nobody's gonna run us out. Ubuzima diaspora ni kugira umuntu twese tumenye yuko turi ku isi nzima. Ngira ni ivyitekerezo byanje mbafise mugano ugasanga ari ubundi muntu ashobora kuraba video akibaza ibindi bintu, kandi ntibibaza ibindi bintu kubera burya isi yose ni yacu, kandi ivy'Imana umuntu igomba kizomushika nako azobishikako nta kabuza. Ejo gituma jewe usanga ibintu byinshi ngira ndabivuga nkuko ndabivuga, aho ndabikora nkuko ndabikora. Nta yindi nzira nshobora kubicisha mwa atari uko. Hari uwo ntahura n'ushobora kutantahura, urumva bivana na mugani mfise uburenganzira, mfise ubwigenge Imana yampaye bwo gukora icyo nshoboye aho byo nshatse. Ego Please do not ride on sidewalk. and kuri bibliothèque. Nibaza hari ikindi kiganiro nzoshobora ko twoyaga kijanye n'ubuzima diaspora, n'ingene ushobora kumererwa nabi kubera ubuzima ugasanga ubaye hanze, hanze nturonke inzu uko nuko kubera usanga ubuzima nyene bwakugendeye nabi. Acha kunchak
Eno musi kubera ariko wa gatandatu abantu basohoce umugani yaba ari indi minsi ko nta wundi muntu yaje nta wundi muntu wari kubona ngaha kandi ari muci amen kandi kubera ari muci usanga abantu bagize basohoka kwa gatandatu umugani indi minsi usanga bibereye ku buzi. Please do not ride on sidewalks. Subire nibaze kuncharginga amahera menshi man. Abasubizi yenda bakuru nibagira uri mushasha kugira subscribe. I try my best numva ndakora nyene ibishoboka nkaza ndashiraho ama video sama video sama video y'abantu bose kubera burya ariya ibintu bimwe usanga abantu bamwe batabikurikirana kubera nyene atari ibyabo ibintu usanga ari ibyabo. Sama video ya bose ama video yagenerewe bene kandi jera aho nshaka ko wari wese mu Burundi wari wese haherereye mu mahanga yoshobora kushiga kwino chano kungurana ubwenge twese tugatahura. Please do not ride on sidewalks. Please do not ride on sidewalks. Tugomba dushike, calm down. Bari bambwiye since ngaha muganira iyi niyo mpamvu tugira duce ngaha kubera abantu turashike. Nashaka video karako Ubuzima Diaspora so kubona niyo twabonana.